kugendana n'aba bantu ngiye kukubwira muri iyi video uzomenye yuko iterambere ryawe riri kure cyane. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe ubwoko butanu bw'abantu iyo mugendana udashobora gutera uja imbere. Nimba nawe uri nk'ubwo bwoko bw'abantu ukumva ibimenyetso iby'ubwo bwoko bw'abantu, uzomenye yuko uri intambamyi y'iterambere ku bandi, ariko kandi biracashoboka ko ubireka kugira ngo ureke abandi batere imbere nawe utere uja imbere. Umuntu wa mbere, uyu ni umuntu wa Ntirumveko. Buri munsi yamabona uwo muntu ko ibibazo byose bimushikira ari abandi babimutera. Ntabwo afata kanya ko kwiyumvira impamvu ari muri situation runaka, ahubwo yamavuga ati ni kanaka nuriya n'uyu, amakosa yose yama ayashira ku bantu. Uyo ntiyigera afata responsibility ziwe kubera yuko yamabona amakosa ko ari ku bandi, wewe ari ntungane. Uwo muntu ni umuntu mubi. Nimwagendana uzomenye yuko iterambere ryawe riri kure. Niyo ari wewe, uyu niwo mwanya wo guhindura. Uwo muntu rero iyo afatiwe mu makosa yamavuga ati nuriya yandeze, nuriya abinteje. Bamufatiye muri fraude yamabona yuko abajejwe umutekano ari bo nkozi z'ibibi. Bamufashe yibye yamavuga buri munsi yuko uwamureze, uwamutanze ari we nkozi z'ibibi. Uwo muntu ntabwo yigera yirimbura kugira ngo ashobore kuba yohinduka. Niwaba ubona uri kumwe n'umuntu wa Ntirumveko, ntuzomugire umugenzi, ahubwo uzomenye abagenzi wifatikanya. Umuntu agira kabiri ni umunyabwoba. Uyu muntu iyo mugendana ukamugisha inama y'ibyo ugiye gukora, yamaguha ibishinga ntaye bikwemeza yuko ibyo bintu ugiye gukora bitazokunda. Iyo wateguye projet runaka ukamugirisha inama, akubwira ati naka byaramunaniye, nuriya byaranse, mbese n'uwabigerageje yabiguyemo. Uwo muntu uzomenye yuko iterambere ryawe riri kure cyane igihe mugendana. Niyo mpamvu rero yo kumenya ukidentifya umugenzi wawe mugendana, ivyo bizotuma iterambere ryawe rimera neza ndetse wavasa mu buzima, kubera yuko hariho ubwoko bw'abantu witandukanije na. Kandi uwo muntu afise ubwoba bwo guhomba kubera yuko atigera agerageza. Yibagiwe yuko kudashoboka bishobokera abatagerageza. Kubera yuko rero ugendana n'umuntu w'umunyabwoba, nico woshize mu ngiro na riske wofashe, yama akubwira ati no, reka ibi bintu uzobigwamwo, ibi bintu ntibizoshoboka, ibi bintu bizotuma uhomba, bikakwicira amahirwe y'ubuzima. Nawe nyene urabizi neza cyane, hariho riske wagira ufate wa munsi yo kuva aha ukaja aha, yo gukora biriya, ariko hakaba bagenzi bawe bakubwira ati reka ibyo bintu, bigatuma ubireka, ariko abandi babikora bakavansa, ubu bamerewe neza. Nawe uracari hahandi kubera yuko wishimiye zibawe baguhanura ibitari byo. Babagenzi bifuza yuko nko kwikumira muri zone de confort. Umuntu agira gatatu n'umuntu w'umunyenzigo. Hariho abantu bafise inzigo nk'abantu mwe, kugeza naho umuntu uronse opportunity runaka, ukagura inzu shasha, ukagura imodoka, ukaronka impuzu, uwo muntu ntiyama akunezerererwa. Iyo niyo bita jaloux destructive, ishari risambura. Cyagiye uriya birihageze ko nanje uriya tuzohige, ntiyama anezererwa. Umugenzi wawe w'ukuri yama yishimira intsinzi ugeze ko, ariko umugenzi wawe mwaba bagenzi ndiko nakubwira, uzi neza yuko yama ababazwa
nibyo ugezeko kubera yuko ukoze mariage, kubera yuko ubana neza n'umukunzi wawe n'abandi bagenzi, kubera yuko utera imbere mu byo ukora haba ku ishuri, yama yishimira intsinzi. Igihe uzokumva anaga urutoki rw'ibyo ugezeko, uzomenye yuko atari umugenzi wawe, uzohave, kubera yuko umugenzi mwiza n'umugenzi akwipfuriza ineza, yifuza kugera au sommet de la montagne, si umugenzi yama akumanura agukwega. Biratandukanye na jaru positive constructive, hahandi avuga ati wa kanaka yabaye uwa mbere, ni gute yabaye uwa mbere, akakwigira ko mu by'ukuri nanje ngire umuhate kugira ngo nzobe uwa mbere. Wa kanaka yakoze mariage, nanje negezwa gukora wa kanaka yaguze imodoka, nanje nkora uko nshoboye kugira ngo ngure imodoka. Rero umugenzi wawe subuza kugukeza kubera yuko warose ikintu gishasha, ahubwo umugenzi wawe ni wa wundi akumenya n'igihe utaba uri mu bintu bimeze neza. Abagenzi bafise ishari utandukane nabo kugira ngo wavase mu buzima, kubera yuko ni wagumana nabo bazokugira nabi, bazokwama bashira amabuye, inkoni, ibigiga mu nzira yawe kugira ngo nushobore kuba wotera uja imbere. Hariho rero abandi bantu twita yuko ari abagenzi beza, aribo bagenzi bagira kane, detracteur. Yes, wa muntu yama ufise ibotike aza mideni hagahera indwi, hagahera ukwezi ndetse nakwishure, mugabo ngo yitwa ni umugenzi wawe. Ni abagenzi bifuza kukumanura buri munsi. Yaguze imodoka, akumva yuko yotembagara, yaguze inzu, bijya ahanya nivyo kwishima. Wakoze mariage, akavuga yuko mutaberanye, ujya ntibari baberanye, ujya mu vy'ukuri yarakwiye. Yes, kandi uwo ngo n'umugenzi wawe. Uwo si umugenzi, ahubwo n'umugenzanyo. Uwo rero uwo muntu umugenzanya urakwiye kuvavanura nawe ukamenya abagenzi. Ibi bishobora kugira ingaruka ku mwana akiri mutonya. Iyo wama umwana akoze ikintu ukama wifuza kumumanura, papa mama amanota natoye ku ishuri, wakijujuwe, wowe urashobora kugira amanota nkayo, ivyo nkora ntubizi, amahera nanga ntubizi, kukujana ku ishuri iki niki. Ni wame kumva yuko ivyo umuntu agezeko bishimishije, ndetse wo mufasha mu buryo bwiza kugira ngo yameliore iyo puwe, ukama umumanura. Umwana avuye gusenya, yari kumbe yagiye hura n'ibibazo bitandukanye hariya. Iyo yagiye gusenya agishika, wiriwe gusenya kuva mu gatondo, ubwo nibwo bukuzanye gatora n'umuwafu kamunyatira, kumbe ntuzi icyatumye acererwa, ntuzi impamvu hakumushimira. Kibondo wabikoze neza, ejo uzonyaruke, ejo uzokora uko, ejo uzige cyane kugira ngo ushikire amanota meza. Abo bantu ni wabona umuntu yifuza kwama akumanura, atanezererwa na level ugezeko, uzokwitandukanye nawe, kuko uwo si umugenzi wawe, ahubwo arakugenza. Agira gatanu ari nawe wa nyuma. Imbere yuko twinjira rero mw'iki kintu gihambaye kurusha byinshi navuze, ariko naco ari nka kado, woba uri mushasha uguye kwicano, ntukekeranye no gukora sabone, ntukekeranye no gukora commentaire kugira ngo mbarire mbega ibiganiro ndabashikiriza birafasha mu bwonko, kubera yuko iterambere rihera mu mutwe rigashirwa mu ngiro, ndetse akaba na process y'umuntu kugenda. Agira gatanu ni umuntu w'indyarya, hypocrite. Uyu ni wa muntu iyo muri kumwe akuvuga neza, muri mu mugwi w'abandi, ndetse iyo muri ko muracagura abantu mukunda, uwo muntu usanga yihuta, kanaka Elise ndamukunda, umutima wanje uramwishimira. Ariko uyu kubera yuko ari indyarya, iyo utandukanye nawe ukava muri ya groupe y'abantu ukayitera umugongo, aguma uri yarirata, urabizi Elise bya bindi yashika ko ntivyari byo, ujya arirata, ujya niko ameze, arirarira. Umuntu w'indyarya, wa muntu aza ati
Elize ngurana amahera nzoyaguha mercredi, ukaca usanga harabaye jeudi vendredi, wamwibutsa vendredi akakubwira ati dimanche byarangoye, dimanche wamwibutsa akakubwira. Uwo ni umuntu w'indyarya witandukanye nawe. Wa muntu mu by'ukuri iyo ari kuri telefone, aro sheri umeze neza, amakuru yawe yo ndagukumbuye, ico kunyereka, yakupa akavuga urabona uwakanya ko kaguma kantelefona umwanya n'umwanya menga ntafise ibya. Uwo ni umuntu w'indyarya witandukanye nawe kugira ngo avancement, ubutunzi bwawe, iterambere ryawe rigende imbere. Rero ndabashimire ndabakengurukire kuba mubana nanje muri ibi biganiro. Iyo ndose akanya ndabashikiriza video ijanye na développement personnel, développement communautaire, kubera yuko byose bagenzi bihera mu mutwe bigashirwa mu bikorwa kandi ari intambuko ku ntambuko tugana kwiterambere. Ndose akanya ndabaha nibiganiro vya motivation ndetse nkabaha nibiganiro bijanye na technology y'uyu munsi, kubera yuko nutayibyaza umusaruro yo izokubyaza umusaruro. Woba muri commentaire ufise ikindi kintu kigira gatandatu ntukekiranye no kugidusangiza, kubera yuko ufise byinshi mu mutwe, ariko uyu munsi abantu wo kwitandukanya nabo na nabateguriye nahandi abagejeje. Tuzobonane mu yindi video y'ubutaha. Nizera yuko utogenda udakoze sabone, nizera udakoze like, kubera yuko nziko ufise umutima mwiza. Au micro, c'est moi Élisée Venal. N'allez ni à droite ni à gauche, à ralentement jusqu'au rendement. Alors peace out. Thank you.